mwana. Buki. Buki. Sawa. Mwana. Yo ma. Umeze gute? Mwana. Mbiriza ndakubwire mwana. Urabona ko ingwara zimereye nabi. Icyo ndagusabye mwana. Uzoba intwari nka so. Uzomara maze mwana. Kuri ma. Ndazi ko papa yari intwari. Nukuri sinzigera ndakumara amazi. Nzogerageza kugira ikirenge mu ciwe. Mama. Mama. Nawe ni sawa. Meze neza nawe? Ndakomeye. Mugenza n'amahoro gute? N'ametse nanje kuraba urunera yo bari hari. Urunera nanasimbiye gatoya ariko sinzi ko uwo murindiye. Aza gute? Oya natebe. Nimba dateba nta ngorane no murindiye. Karibu mushitsi. Merci. Nakaye twakamaze kurimba kuzimana. Nta nakimwe. Natena nyoye. Okay. Ariko ntabwo mushasha ngaho. Aya. Endo mugenzi wanera kandi ndaza ngaha kenshi burya. Wateja akoresha. Kangana n'umuntu uhetse siho wari uzi. Kuwa gatanu uhetse. Nivyo. Gatanu niso nari. Akadira nagiye ko nivyo bramo. Rajya mwitwa bande tuzina twose nyene. Cyane twasabrina. Wahehe Sabrina wahehe. Bakamenge. Jewe nanje nitwa Mugisha. Ndi grand frère wa Nera. Sinzi ko se grand frère wangana nk'uko. Avyambari. Mwana mukwe atamushwani. Basha ntuta kumushwanira rero ariko bimbwira gute. Yavura. Hari munyahangane na cyane bazimana munyahanganire gato. Sibyo. Nawe none. Shimye ahubwo nakuza kubaherekeza kwe. Sawa nta nakimwe. Atakumberekeye.
mwana uzi ukuntu uzobana na bene wanyu mu gihe ntazoba ndagihari urazi ko utavuka ngaho ya mama nawe uzoje so wawe urazi ko yitahiye naje ukuntu numva ameze mwanya ndashobora kugenda ya mwana uzoje Imana irakubona umviriza renda kubwire Ivyo bipapuro mwana uca ubibika hadata kuko babigusanganye bokugabagura Rama nzogerageza kubishingurana iteka hama nawe muga nawe uzoje Imana irakubona mwana tuzogusengera mama uzoki ndiko ndagenda izo mpapuro rero genda rero mwana urabe kubike neza mwana ntibazocire bikanda hasi genda ubike Mama! 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 Benda kubaza. Dema yari hehe ko nta mubonye? Shasi nzo yagiye kwe eshaka wamuhevye utaza no kumuraba. Yemwe nzoza. None wundi waruzi konza. Fata n'umunsi umwe wibwiriza ngo mpamagare. Atari je nibwiye ngo nze. Ivyawe mbere bisigaye binanca. None shinga hasi muhira ndagwamagara. Ewe muhira. Ahubwo nyene ugize ico nyibutsa. Uzi yuko muhira bamye bambaza. Uzoza ryari muhira kuntu. Ja ujya biwanye baratwenza kweli. None nyene gutwenga ivyo biratwengeje. Ubu rero bajya kushingiza ku nguvu. Mbeje nijyane geze nkubwira ko nzahugurwa. None hoho kuvuga utigeze ubimbwira urukundo rwanje nawe rushingiye kuki ugomba kumbwira yuko imyaka dukundanye none ariko natakaza umwanya wibuka abahungu nabenze kubwawe ariko harageze yuko mbwira ko atavyo kubana birimo sivyo ndashaka umbwize ukuri nimba unkunda utankunda menye inzira fata Biza mubwire rero icyo tarugutse imyaka tugenda nazo kari myinshi iyo mbuga ufise ko umugambi banabikoze kera mbehoho nijyari urabona ivuka giye imponje bari je nta mpamvu nimwe iyo tuma ngushira mu nzu wawe kuko urabizi nta mwanya nimwe ndagushaka ndakubura iby'ubukwe nabyo uri kuravuga je sivyo ndimo nyumva wumva warambiwe zera n'umuharuro ubu rero ubu je mpindutse imponje bahonje bagenda umva mugisha ndakubwira hariho igihe uzondondera ukanyirondeza utari bundonke nimba uri kurankinisha mbe nyene mama wanyu yasize yaramweretse sa mu byaro oya ibintu byo ngo hasenge burya biragoye cyane ubona mugisha zikaye hasanze none ngo yifuza iki reka je nico cyari cyananzanye ibisige ntibizogenda bidakoze ibara mama ngo singira iyonja nishinga gukumbagara ngaha ngo singira iyonja nk'abandi noneho ngo bizoherera mwebwe mugabura amatungo yase none wewe yiyase yarayabereye ndabona tudahagurutse nk'umuryango ibi bintu bizobayangarana mbona n'amasaha ariko aranjana burya rero ngomba mbandanya ngende ico gise kuzokinzanire uzokisanza hariya nyimba utari kuribeshere oya nukuri nzoza
kazo ayo ndayafise mbere nzokurekereza ko na 5,000 ariko kuntwara Sheri, nimba wewe uyafise niwe nyine bagutwara. je nta na kimwe ariko bisaba ko ndindira grand frère agashira ndamubwira iyo ngiye. Sheri, nawe mvurage aho chimbivye aba grand frère wawe. Oya nukuri ndageze ndindira ntari impuzu basi tugenda. J'ai traduit. Yes. Nere. Mugizi. Nibiki? Niki ko wavundaga? Wewe waraye mugizi. Aba birakura. Isa kumwe musi yari umusazi. Ndio musazi? Burya abantu mujye kumenya musazi. Jewe. Reka nagende birusamugisha. Habwo telefone nera umubazi yari. Njya ngahamuzu nari muzu yiwe hari. Je naherutse ari ngaha asanja kuryama. Burya byose asanga ataho hari. Sinzi ngo yagiye haciye ngo yagiye sangapi. No guteka niyigeze ateka. Nende bamwe na amujejwe rero. Aho mutsungishije rero byukuri. Ivyo udateka navyo. Wako abahenera yahajya. Gutimbiriye guteke. None grafere. Kubera kiburi gihe ndakuvugishije wamunyishura ingoboka. Niwo mugize ukuri nyamara kubujije amahoro nkazomenya iyo nja kugira ubeho wishimye. Aba ni uterana abajama office ejo. Urahita wicyo ubona. Papa ni afuye turamuheba. Nawe ni wapfa tuzoguheba. Zinyanga riri muri urya. Ha? Yatoye ubwoko bwase. None se kumengo yaratekereje. Yari umunyamanyanga gute? Nawe mugisha shingiye nawe umuntu akagendeza mu mugongo. John kumenga wowe sihuri. Ya niho ndi usibye ko muri ko muganira ibintu natahura. Mugisha ngo icyo ndakubwira wewe. Umuntu arashaka kubatuma ko mugaca muza mukwegana n'urya muzanana umutekatsi niyapfuka. None se njye wenda kubatse.
avuze tujane nari kumwanya. Sawa. Nimba rero mutari kuza mwenyene. Nico nabahamagariye ntaco ndababwira. Cumutaha. Ndabazimana sindabazimana. Amazi sindabanuza. Ngiye kuza za mwenyene muri abana ba musazanje. Ico nabatumiye ko nzokibabwira. Reka senge. Bya twose rimwe naho dasangiye papa. Undi nawe ntaho nikora. Kuko iyo bafise yagenda baragiye. Nyi. Ngo mwose rimwe. Uhe nama ndakubwira aboroci. Ubwiriza ndakubwire mwana. Urabona ko ingwara zimereye nabi. Ico ndagusavye mwana. Uzoba intwari nkaso. Uzombara amaze mwana. Kuri mama. Ndazi ko papa yari intwari. Nukuri sinzigera ndakumara amazi. Nzogerageza kugira ikirenge mu ciwe. Haguruka tugende. Mugisha. Umenga mwashwanye. Mvuze nti haguruka tugende. Bejo live. Wewe kumenga usigaye uri umugabo mu rugo. Aho baza rero ngo waregeranye guhana. Uburyo utagenda ku mategeko yawe. Ya mama nawe. Nari umunsi ndarenga ku cyumbwiye. Iya utarabi yarenga. Simba ndabikubwiye. Aho baza ko ibyo ukora ntabibona. Suko ufa kwihorera gusa. Ariko mama nizereka atabusuma cyangwa ubusambanyi yagiritse. Umutindaro tishakunda. Usanga n'ibyo bijamo. Muri make rero icyatumye guhamagara sikindi. Ana uri kuragera mu bike? Muri uru rugo niwe mwana mukuru hari. Agomba guhanura mwana wanje. Mutomere nk'abasigo ba Mathias. None nomera gute nkabo? Kandi n'abavukamo? Erega kubuta bavukamo. Nizigura kutomera nkabo. Bachi mugano mu kiruhuko baranasune bukasume bana nkabo. Sheri. Oui bébé. Wahano. Sheri wanje nkunda cyane. Uraza aho twavuye kure cyane. Yego cyane ndahazishe.
ubu ngiye mu mahanga kure cyane aho umwana arira nyina ntiyumve. Ndashobora kuzoteba bivuye n'amakomande mfise kandi bisaba ko nzotegeza kuzanzanya. Icyo gusaba mukunzi wanje uze witware runtu ntuzime ibanga nuko ntari hafi yawe. Harya nta kibera munsi y'izuba ngo kigire kibibanga. Niba akora ikosa witwaje nuko ntari hafi yawe ndazi nzobimenya. Sheri, oya sinokora ikosa kuko ndagukunda kandi cyane. Sheri, sanza nishagoshi ngende amasaha aranjanye indege ntiyava insika. Mugisha yego ari wako waya masaha ko urushaka kiki wewe shero kanya ariko ngiye kandi utagira n'isoni ngo sheri wawe jewe umva sheri ndagukeneye tuvugana kandi birihutirwa. burya Mugisha wongera ntandira ugira wewe uragiye neza uribagiye uje nkore bakubwire ndakwiyamye mucyo rero ndi musi kunyiyumvirako. Nahemukiwe kesha ariko sinari kwigera mbona ugaruka telefone asaba imbabazi ariko ko baca umugani mu kirundi ngo ugure nene ntumuhenere kwita ikiburanyo n'umuhoza naho nobiki ariko ubundi mugani ijambo ry'Imana rivuga ngo udaharira nawe ntaharirwa ubwo nomuharira nkamugirira imbabazi haraba icyo upfa nko mu nyuma hari icyo mwoba. Buke nani nturume. Isawa. Nifuze iki? Ndashaka Mugisha. Mugisha? Mugisha wawe ko twese ngaha turi ba Mugisha. Mwese mwitwa ba Mugisha. Okay. Ndashaka Mugisha mukuru wanyu. Ni hari gusara gwaye. Agwaye? Kuva ryari? Maramaze iminsi. Ntabyo namenye. Gusa nagwaye cyane. Ahubwo nuko rimwe bihora bishika ubwenge bukiceka ugasanga ameze nk'umusazi. Yarasaze? Umusazi nyene barabishika akashare ibyo bintu. Hagiye guta umurongo. Byagenze gute? Natwe twabonye bishika nyene utudisho byavuye. None ndashobora kumuronka ndamuranga. Ni hari ngo umurabe nta nakimwe kari.
urakomeye Ukuri ngenzwa n'amahoro. none we ngaho rusanzwe uhaza Ubu rero mbaye mushasha kandi nama ngaha kugura. mbega none muyomba arakomeye None mugisha. Kumbaza ibya muyomba wawe, je ndamuzi. Cyangwa mubwire yuko utamenye. none we urinde Je ndi sheri wawe. uri sheri wande Sheri wawe. eje nawe tuzinanye hehe Mana yanje. Mugisha usigaye uri umusazi kubiko utamenya n'umuntu. Ni jewe Sabrina, sheri wawe. yo sheri ega heje n'umuntu ntamumenya nivanye n'ibibazo nagiye ndacamwa wewe Pole sana. Era mwana. Baba uri kuragera mu bigero. Uri kuragera kuzoja kubaka urugo rwawe. Urashobora kuzoja kubaka urugo rwawe. Ugahura n'ibibazo bikomeye cane mwana. Uzomenya ingero vyitwaramo. Kuko ico womenya coco. Twese twarubatse bigoranye. Nta vyera ngo de mwana. Ariko urabona twarabagejeje aho mugera. Aho rero mwana wanje uzomenya ingene ubibamo kuko urugo nibanga sindakubesha. sheri ni hatarisha aje ubona bwaricetse hagiye bugenda igihe bugaruka More kweri. None mugi. None uriyumvira kuvyo nagusavye. shana kuri je aho ngeze nayandi mahitamo mfise atarako twokubaka nukamba hafi None wari urindiriye iki? igihe kitari bwagere sheri wanje Umviriza rero twumvikane. Iminsi wari umaze urayizi. Nivyo wari urimwe urabizi kandi ivyo mbwa ntitwobigarukako. Mugisha burya ntabesha. Je nasanzwe utandukanye n'abandi bahungu bose. Bashe naco catumye ndaguha amahirwe ijyanyuma. Mugi ni wayagisha uzokwicuza. Hejuru ndakubaze ko muri iyi nzu turi abantu babiri abandi baboneka muri weekend nitwe twamatwirirwa aha nshaka kumenya umuntu yinjiye mu cumbi wanje yatwaye ibitenge bitatu vy'iwanje mama Jesse jewe kandi noneho uriko urandenganya kuko je ntavyo twambarana sindabikwagirije ngo nuko tuvyambarana ndabikobajije kubera ni wowe wamawirirwa ngaha nukuri mama si jewe je nobitwara hehe sawa ariko ivyo tuvyihotse biriza rero John yari yantumye ko afise ikintu muvugana uzogenda ku mugoroba sawa ndagenda nta kibazo gusa nducanga bukejo kubera nenda bakumbuye ikurashaka kumarayo n'ukwezi simuhira none none ko ndabizi neza ko ntavuka ngaha muri uyu muryango ni yahe mpamvu yotuma nguma ndabanyegeje ibiranga amatungo yabo ko mbona n'imitego yose ntega idafata bizoherera hehe hoho ninazibereka nzobabwira ko nazikuye hehe ko bazimbagije ubwa mbere nkazihaka ntibazoca banyagiriza ko ari izo narondeye mu manyanga ndakora iki ndeka iki umwana wa mama Jori uvuga ngaha bimwe by'ububyara ku ruhande sivyo burya urinze wankana nyoko nisira kwana gishatumye tugutuma ko ngasikinye ndashaka umbwiza ukuri kandi ukuri kuzuye kubijanye na bijya bintu byabaye muhira
kuri John navyonse. Ntavyuzi. Ibintu byo kwiba ntabyo nigeze. None Jorive. Mwarujya rugo ko ari wewe uhaba kandi ari we mwana ukuze. Abandi bana baba bari kwishura. Wocu bisigura ngo ninde yabikoze. Arega John biragoye kwemera ikintu cyakoze. Je kuva mbaho. Ikintu cyo kwiba ntacu umenye. Nta nibyo nzi. Ntavyuzi. None. Uwo atavyuzi. Uwo babizi ninde twobaza. Ntabyo nibaza gusa ariko usanga ari nk'abasoma baraje bakabyiba nuko. Sawa. Komba atavyuzi tora ayo mabuye rero buragititse. Ni wabimenyera za kumpamagara. Tora urushire hejuru. Ubundi nyoko we ntiyaguhevye. Niyo wumva ubimenyera za kumpamagara. Uno ramenye uko. Ewe. Nubo ntakuru uravumenye. Cyo arabitowe. Warabitowe? Twogenda imbere ya mama wawe vyeme. Nabitowe nabishiriye umukobwa dukunda. Video. Baba mama sindosubiye. Umviriza je mvuze ijambo sinisubirako. Naso yarananiye ndamuheba. Nawe rero ko wananiye. Watoye ubwoko bwaso. Mukurikire, ugende, umwe azariba ubundi yikorera. Ndagusabye amahirwe yanyu nzobukoze. Nta mahirwe yanyu majende noguha. Nzoyabwa n'Imana yakuremye. Umva, harureka 3 wasohotse wamviye mu rugo. Nakarese ugoso yubatse. Ugoso yubatse raziyorore. Tori isakoshi yawe. Fast. Genda. Byose manje gushima Imana yatuzigamira bishikana kuri ubu turi bazima yakoze ragaheza giko. Ubwa kabiri ndabashimiye kuba mwitavye kano kamo. Mu majambo make icyatumye ndabakoranya sikindi. Ni kibazo kijanye n'ibisigi byo muri uwo muryango. Jewe nka senge wanyu nari nifuje ko turi kumwe n'umuryango twobagaburira ibisigi umwe wese akamenya umugabane wiwe. Burya amagara ntasezerana. Burya abandi bagiye
natwebwe n'inkono munsi mukumva twarenganye mu gihe tutazoba twarabatunganirije muhava musigara mu njyane bigacafuza umuryango wacu sinzi uko muvyumva namwe. Ninda kubaze senge uriko uraraba uzotugaburira wisunze iki mbeho kumenga uvugira muri bwinshi uzotugaburira nabande ko bitarenga babiri nukuvuga wowe urazi butavuka muri uwo muryango nizere ko kwa so uhazi kw'izina rya se wa Mugisha nifuje yuko kuko ngene wewe wakuriye muri uwo muryango twogwa aho wubaka gusa kubera ko twabonye ko wifata neza kandi witwaye neza ukaba umwana w'umutima ahasigaye tugaca tuhashikiriza abo hega. None senge mu kudutunganiriza muzoba mwisunze iki mbehoho iyo parashere uvuze ko mu mpano bakama izoba iri mu bisigi vya papa Mugisha canke vya mama wacu? Parasera tuzoba tuguhaye azoba ari mu bisigi vya se wa Mugisha ntabwo azoba ari mu bisigi vya mama wa Mugisha. Umviriza senge jewe nta matungo adakomoka mu maboko ya mama canke papa wanje nzigera ntora nako ico menya coco muze mukanagare mu mpenya hezo y'imetero imwe ariko ibikomoka mu maboko ya mama. Umva John ku munsi wa gatandatu mu gitondo nzoza nzananye n'abajejwe intwaro hama tubereke vyose tubabwire vyose uko bimeze hama bace badufasha kubibagaburira. Rero mu byo byoroshe nimutegura umunsi hama bazoza babatunganiriza. Yatari mu vye rega aho ko mushira imbere y'amatungo mwemwaza ko ivyo bikuru imbere y'ikindi atishinga si ico ije natwe bikora nyuma y'imyaka 2 cyo naco bimuhaye. Wowe Mugisha we nama ndakubwira none wewe uzoca ubwenge ryari ahubwo mbese ndakubise mbere. Kugira neza turi hano imbere yawe nk'abana bawe tugushimira kugeza kweza turi bazima n'ikukunzi bwawe si kubw'imbaraga zacu izina ryawe n'iryubaho. None rero Mana dukoraniye hano nk'umuryango kandi nk'abajeje intwaro kugira ngo twumvirize ibiyagwa muri uyu muryango. None turaguhamagaye ube hagati yacu ubumuza mukuru ukora ikibereye Mana yacu ijambo rija kuvugirwa hano ryose turihumekemo na mpemu w'Imana. Umutima mweranda turaguhamagaye ube hagati yacu utwoshe natwe tuvuge uzobukoze tubisanze twizeye ku bwa Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Wadusengera koze hama rero muvukanye ari wadutumye ko tuze twumva ibiyakwa ngani wawe nizere yuko nawe mwarabitunganye tuza ari gusozera murabona twanigoye no ku biro twahavuye dufise abantu benshi dutunganiriza nibiza guteba erega ibintu byo muri uru rugo n'umwana muto yo bitunganye ivyo bireke mutorokanye amatungo yanyu yose mugabura n'amatongo hama muce muzana n'ibiyaranga byose hama tuje ku gikorwa cyatuzinduye. Bo mu bisanzwe yari yabitubwiye nyine turipanga naho nyine usanga bigoranye je ivyo nzi reka ndabibazanire abandi nabo baraza kwerekana ibyo bazi kuko usanga umwe azi ibindi azi biri.
byose mwazanye mugomba kugabura mbona byose byanditse kuri mama wanyu none ntabyo so wanyu we yavuze muza kugabura cyo biri none mutware amatungo yose yakuzwe n'umugore aho rero musaza wanje nta kintu na kimwe yagawa muri uru rugo yego none we ntuzi gusoma cyo ko nabibonye byose mbona byanditse ku mubyeyi wabo mama waha nawe ni wirabi nyakubahwa batwara muze kumbabara ninavuga nabi kuko burya bisa agahinda kenshi ku mutima nta kibabaje nko kuribwa n'uwo gufashije ukicwa n'uwo gukijije umuryango wacu nta rukundo dufitaniye imitima yabo yuzuyemo ikibikibisha baca umugani mu kirundi ngo igiti kirakurira mu babaji kandi ubuza gusiga uramurindira none John aya majambo yose uri kuyavuga yakuye kuki ngaha ni ndaro mwasi wawe niho ngaho babaza yeva ngo murafiki hajya burya utazi byisi avyete byiwe umvewe mugisha nawe ngo turiko dufiki oya nukuri namwe murarengeje ivyo nivyo mwaduhamagariye nimwumvirize marenda babwire mu gitabo c'amategeko ntunganyamatongo harimo ingingo ivuga yuko umwana wese afise uburenganzira bwo gutorana mu bisigi by'abavyeyi biwe mutahure mu gihe uwo mwana yavukiye muri urwo rugo canke yarahakuriye mugabo ntibamwereke iyo yamuka arafise uburenganzira bwo gutorana mu bandi kira noneho ababo boni nabake kandi na nyina wabo baramusangiye bisigura ko abaca bagabura ari batatu kuko nta mwana n'ikinono mwana wa mama niwe muvyeyi nsigaranye ngaha mw'isi noganyira ariko ndiko ndatangaza n'ibintu maze iminsi mbonesha amaso yanjye none ivyo uvuga ko maze iminsi ubona muri no minsi n'ibiki jo ari ikintu wambare ndagufasha ndareka nkugufasha sinavuze ko atashafasha ariko ndababazwa n'ukuntu mufadikanya na senge wanyu mukaja inama zo kunshinyiza kandi muzi ko twose ni none John nijyari jewe nigeze ndagucimiza nukuri jewe wajya nikuri kumwe na gatoya kanatsinda John ndibakiye urugo rw'iwanje ibyo ngaha jewe sinkibineza yaba mudafadikanije nabo ubu mvugira ariko ico mwomenya cyo wanka mukabana nini hari ibyo muri ko murafundikanya byose bibafundura ukuraza hirya baca umugani mu kirundi kurukira mukaso rugatwara nyuma ibyo mukora byose muze mubikorana ubwenge kuko mutabikoranye ubwenge muzobihomberamo none uri kuraraba ibintu aho kugira ngo amatungo yawe gushyira ibyo bo mu nda ya musaza wanje cyo gukora kiragoye umuntu gashaje asa umuntu yagira icyaba ujya kurengurya no gutumanya nawe oya ibyo usanga yarabimenye cyane yari iki wowe ni waronka akanya uzoze mubwira ndagutweza imitwe naje nzoza mbere bitarenze ivyo nyiyumvira ko jewe sivyo ndimwo mubonyesha burya buramaze twanitahira ari waho uratanguye kuntuka ngo kugira amatungo amwegukire abantu barabakera kweri none imyaka yose nayimaze mbana n'abansi bakananirwa no kunyica ariko kagira amahirwe yo kumenya buri kimwe mu byo banegurira nicaye ikintu natanze ku Mana ariko mugabo rukira mukaso rugatwara nyoko hari igihe bontanga gushikayo
urazi rero sheri wanje nanjye mparura amahera azokura kugira ngo mariage izogende neza cyane sanze tenoro nka sheri n'ukuri habujya naho dushafata n'icyo ndeka none sheri wowe urinze ubure icyo ufata n'icyo ureka umva ari ikintu kiroba urazi kuvuga uko ariko nyene kugira ngo ntarucisha mwigisha nawe urabizi sheri hazokora ibintu biri professionnel ni kugira professionnel nyine amahera nayo munsi ahantu ufise ibirara hanze no mu nzu ugashaho bagara agashaho bijya kare by'umuryango kandi bikaba bitaragaburwa mfashe rino biragacira iby'umuryango ni ibyawe none wowe n'umunyamuryango ahubwo nyine muvukana muri bangahe tuvukana turi abahungu babiri n'umukobwa kandi bose barashaka ariko papa na mama bashaka barapfuye kumbe muvukana muri bake turi ntibavoma oya niho sawa muri bake reka ahubwo kwigirisha na kare iminsi bikira tureka baka turondera amaraje sibyo abana muci nakara nta bukorwa mu bushano urabizi nawe wewe niko wahamye ahantu wakumva ngo wabihebye aba yasheretse ko namwe ubundi seriye sawa urakomeye Shanda hanyara kwa karibu mugenzi. merci Yego. Mugi nawe wanzinduriye kwe. abaje gutuma akazindura amaguru ega abandi bari hehe badakoma Kandi baracyaryamye ntibaravyuka. ega shafise ubuzima bworoshe ko yeri izi saha baracyaga Barahiriwe sha bafise nyina w'intwarikazi. Abaronderera. Bavyuka basanga byose biri ku murongo. tugeza kubitaho nyene nawe ubundi wabitaho n'indagasha Reka ivyo tuvyihoze. Tuganire ivyakuzanye. None nari gusezera gutega shantako. none nera tutabeshanye utatowe ntasezera ngo uvuge ko wagiye mu ibanga ku buryo atamuntu n'umwe waseze Eka noneho ntaho navuye nta naho nagiye. Umviriza rero mugisha. Ukuri gutura amatwi yawe neza umviriza. Ariko ukuntu wowe wigira ibintu ugafata ibintu minenegwe bikambabaza. none ndayifata minenegwe gute Oya numa we ntavyawe ukagira iyo bigira nkuko nari nakubwiye ubu niva ntiba yarahoze. ega senge ntahura nanje sinjewe ndabigerageza bikanka Tawa nta kibazo ngira burya ntiwari bwujijuke. Urazi rero igisigaye ni article ya nyuma byanse zoca duheba. Umvirize neza uzohengera sinziriye kati warangije uzocumbwira ibikurikira nzovyimenyera. ariko senge nahantu nimuzi wibuye ukije ubibaza ko yovyo nomwinigana jone nyene bya jone nzi None wowe uvyibushike ku buryo utoshobora kunigirya. urya ntumubone ko ryari umunsi asha urya ngiye nabi bazava ngo siye naye mugisha agenda kwese icyo mbona yanze namutumesha wanje. Sawa rero wowe urakora ikibereye
ibisigaye je ntuzombaza n'ibintu vy'iwanyu vyose uzoshobora no kuvyinjiramo. umva gashano ja mu bantu ngo ndafise iyo nagiye mbere numva umenga no kwisubirira muhira. ntumbwire ku telefone aho basi muravugana. Ubwa mbere twaravugana ariko ubu amezi 6 ararumanye atanikanda. Mana yanje none hoho yarakweretse umuryango. Eka nta muryango n'umwe yigeze anyerera. None nkaho nera umva urindiriye iki? Jene heruka uri umuntu aciye ubwenge none uko umuntu akura niko atera bikijuju. Uranantangaje mbere. Erega Sabri nogiye nosubiriye ubu nta muntu n'umwe azi niyo naroye navuye muhira n'abasezeye mu miseze naragiye yose nge yantumyeko ariko petit frère yarampakije sinumva ingene nzohaturukira. Reka nera kuba wigira umwana none wagiye ubivye kwiwanyu meruka mufise ibintu wemera ufire ngaha n'umugabo yaragutaye. Hatari mugenzi umvanera ndakutoza imitwe genda ubasaba imbabazi kandi ndazi baraziguha nakarenga igito gitabwa iwabo. aha nyene urandemesheje Sabri. urabona ko ari we mwana mukuru mfise kandi ukabuzi neza ko uri samuragwa w'umuryango. urabizi neza icyo wamenya ko abisi si beza icyo uzokora cyose uzobanza ushishosha mu mutwe wawe. Ndabizi ma. Ukabanza kuzungurutsa ururimi inshuro izo 3 ukiyumvira ati iki kintu nukuri ni ciza uwo nyiranga gikorera cyakira gute. Iyi zoba ingingo uzohora witwaza igihe cyose uzobaho mu buzima bwawe. Ndakumva. So wawe arakajambo kaba yahora akunda kumbwira. Uzokagira umugenzi ukagire n'umugenzi. Hakubura inshuti uzofumura inshungu. Uze wirinde mwana wanje ikintu cyari cyo cyose cyo gukura ku nshuti kuko baca umugani mu kirundi ngo uki inshuti ukinovura intuntu. Kandi rero burya narimbaye buhashe gusa ndabandanije ibisigaye ni kuri telefone we tuzosubira. none ni icahe caha nakoze ngo nihane. Narasengeye umugabo ndamuronka none kuva ndamuronse ibibazo aho gupunguka vyariyongereye. Ubu nyene karaciye ingani nicwe n'intuntu n'inzara kandi muhira ibintu byuzuye. Ho nzomurindira gushika ryari ko ataninda yansigiye ngo azosangane umwana basi. None uru rugo novuga ko ndagwicayemwo ndiko mpiga iki? Oya ibi ntawe wabisabirako.
Esunda. Yo John Pro. Mani ndakwere. Mani gishasha nda. Wabuye. Oya reka nara kumufata nkuko. Nasoni. Isi nera none. Newe nyara chasa. Gashikira kuzana? Igihugu cyamwaga. Napuye. Je nama nababwira ati ni musimba musa. Yaje gute. Uri mukayanzara yanyiriza ujya mu. Uje namakuru. Uri mukinzara yanyiriza ujya mu. Ibaze. Caje. Urara kwaserubutsa. Ni ntati. Cha usanze natekanye. Bari kumumodi. Kwanza hashana mu modifya ikofe rimwe ryonyene. Ndo maso. Nacho imvuye. Nacho. Yavuye. Bo, chesi no mubaze nene mubaze. Akachaka nkakeza John Pro. Wana atakase. Ndio ndio utakatana. Uzomba. Cyaje ko yagiye ufise inzara. Waramuri inzara. Sha. Yizi nzigo nk'inzara nare bisunya. Yojiwa. Sha. Tuvuye ko karibu. Karibu. Nurugire gute. Wegi gito gitabyo. Ariko sagazanye ni dollar bugiye ibintu yago. Nare katura. Oya mugana nkora ku mantu ze. Kumazana. Uri imbwa. None. Wewe bimeze gute? Reka kwimanzi ka muhungu. Burya haje ibisaka by'imbwa byarahiye. Ibisaka by'imbwa byagenda gute? Ndakurabe neza no kuri umbwire John Pro. Umutipe yari yagiye. Ngisirani. Nera. Urashaka ngaha kweli chenzi kageze Dubai. Nera. Mazabya. Urashima? Batubwiye yaje umugabo. Ewe yarose umugabo mu diaspora numbaze. Nyamu diaspora nanye ndanamuzi naye ko araduhurira kuri tere hajya kuri stade. Dokubita kabumba mu diaspora wadisana ni ngaho mukamenge mu yarose mu diaspora. Haja. No. Aho umuzi asa nkuko kiwawe yirabo. Rega cyane ha mpamvu mbona kanoka. Naka. Haje. Aba no mwisoko kari. Anja yagahitanye haja. Urabazi. Cyo bitinzo. Nako haja mu cyumba nako. Mugato. Yeragenda nera ntaco wihangane. Nasi ndatunarira mu ijoro kwe. Ni watumvura za kutubwiza kuri sibyo. Ahubwo yapfa. Yarira amaraso. Nda yakujana. Bema mama we ntiyapfuye tukamuhera. Ngara namboye do. Mbariye nkoroshi yasha munsi ndahugura kaba. Franco yako tugenda nguri. Yego tugiye. Ndahugura kaba vrema. Ubona ko yero kwa haya mu cyumba. Chuma cyane uko kiracagaragara. Jerive. Ubaho bigeze. Nibaza ko warose umwanya ukwiye wo kwigisi. Ubu ushaka gutandukanya icyatsi n'ururo. Nukuri mama. Naragenze isi yaranyigishije. Ubaho ngeze ndafise intahe no shingira abandi bana. Bakora amakosa ndetse bakagabira abavyeyi babo. Ubandanye rero wigisi. Isi ni yakwigisha ndetse ukagera no muri kaminuza. Uzoca ugaruka. Mama, ndaciye bugufi sinzosubira. Amahigwe yanyuma. Ni kenshi warahiye uvuga uko. Ariko bwaca kabiri ugasaba gukora ya mafuti nyene. Wewe Nera. Nera. Nga. Nera. Oi. Nga. Vai, Nera. Ushire waje.
Yeah. Mana? Bener. Bener. Oh itu ya sama. Oh ya. Öyle. Sa. Hebo fácil, né? Ai. Vamos lá, cabeça. Waras ang agua. Ha? Yes, lawas. Waras. Yes. Where's John Pro? Ja. Känner man lite gärna skitjärn. Ja, homma, det var det. Han började, han kan ha för byari ibyo kuguha amahirwe ariko numva umutima wanje utabinyemereye. Jewe ngiye ku butike, wewe shubandanye ushike muhira, ndaje tubivugane. Urakoze cyane mama. Ndera? Wakiyobisha kwikuya ngaha. Zatangwa home is very cheap and very many. Nice. John Pro. Ja. Nice. Vad är så det? Jo. Vad är det? Oj, cara som kost. Det är som kost. Jag ser det. Ja. Det är som kost actually. Ja, det är Sasa det. Det. Men det var inte gott. Jag ser det. Hariya birangora. Det är gott. Det är gott. Jag vet inte hur jag ska många tror det. Jag var cry för det. Jag ska ta det skit. Vad är det så? Jag bara mig på sig vad så det jag tror det najo. Vad är det så? John. Ja. Det skit jag vill. Vad var det för det? Nu jag kom gela. Jag kan inte. Sorry, you can't really guide in. I was going to Ne. Hayır, mulaza guhenna. Ay gittangi waawsha. İyi. Bravo, John. Ya. Jamana. Bravo, John. Amane. Umwana make ngo ntituborewe nyene urumva ariko nyene nawe ushobona nyene ni wisange nyene ukuntu nyene ngaha ntamadurari bakonekera niwe kandi rero kampera nanjye mufite ngura kandi kariko yashirira kwikyaza Kako muzoga sona. Rabanyemereye. Ejo. Ya. Ejiye kwijyambira. N'agacupa ka nakosigo. Mugira ingira gato ndafite ijambo nshaka kubabwira. Muri makina kwambata. Ejo fatira. Kwambata bashimira cyane kubona munyemeye ko ngakanga. Wagarutse? Aya kumbe wawe. Naje burya hariya hantu nagiye nahuriye n'ibibazo byinshi. Mbere nari mfise ubwoba ko mutazokwemera kunyakira. Oya, kwijyambira. Mwene mama. Kumenya mama. Zotsobe barakomeza. Tarakanga kwicana naragetsege. Nawe mani kwashyize. John yavuze ko nzoguye waje yaje witora.
Ndawubyukira ko agurira wawa